miri zarashitse ndabizi umwanya wo kumva ikiyo turabyarana siko twarabyaranye umwana w'umukobwa kandi umwana arakuze twabyaranye 2017 bitu po 2020 naramaze imyaka 5 na anniversaire yizoba mu kwa gatanu tariki 14 anniversaire yi sasa sindiko ndumva neza aya majambo y'uno mutipe none wewe ushetse kuvuga yuko aje ibyo bitumye mu mwanya nta kintu duhariye kuko umviriza genda umushenze subirango ne parada ugira ko jewe ndi muce genda umushenze jewe tuliya cyane subira ubwo iryo jambo tuliya mwana none subira ubwo iryo jambo tuliya cyane utavunja simu ndikumwe ngo tanu wewe mtoto anaitwa nani cyo mwana wanje umwana wanje yitwa Mirififi nawe yitwa Irankundamiri Irankunda ndi iryo irundusize ko niki wowe raba dufate kubera ki irofa naguhamagaye kugira tugende umumbarize neza ntumvugice meshi sindiko ndavugana nawe ntidutukane nene mwagenda bahuze sindiko ndavugana nawe ntimwagenda bahuze wagenda guhamagaye usobanure neza uwo mwana urondera uwo ariwo umwana w'igwanje ndihira amashuri yiga kubera njewe ngo acufitotagura ubunwa ngushaka umwana ngashaka umwana tera ndatuhoza neza navuga ati none acha kwanza manzo irindire kwanza acha reka gukara ntabwo reka gukara shapeti yangu uri umuhungu reka giye ibintu sindabitaho ngo bitahura gute wowe ngo bitahura iti irova ngo ngishaka umwana nimba mwazanye umwana agenda siyona buri munsi rendi diskate maze asubuhi kugeza ku mugoroba uje mwana ajyange ufuku uraza amahera amaze kundi ibi bitu unabijyu bro banza muheze hanyuma tubwire neza kwanza reka je nta n'umuco ndabifiseko wewe wantelefone kugira habiki ngiye jewe umva ndakubwira peti yangu umugezi naje gushwana gusa imba shaka ko dushwana je ndashwana vuga rero wemenye ajya wowe ubona ari uzi gushwana kurusha abandi je ndakubaza ikibazo kandi duterana abiri atatu kuko ukanduza amaseta ndakwereka uje amasi mwere umva ndakubwire we peti yangu umva nija uje amasi mwere we kwanza vuga ingorane yawe iri he jewe kibazo ciwanje ni kimwe jewe urazi ko mfise umbibi wanje kandi dufitaniye umwana je ndabizi uyu mwana uyu mwana peti yangu arandepasa amahera menshi ndamugaburira ndamwambika kira kintu kuva hasi gushika ku mushatsi ni wajanye oya nawe ugomba kugira kutamutse endelea ariko rero kurengana kwanje nguma numva ubugambo ngo umujama uyu ngarondera umwana kandi ngarondera ngujya mwana wanje ngo nuwiwe rero cyaka ansobanurire neza atarenze guca pembeni tusinde mbari none wewe urazi umwana karo wawe suko ico ndakizi none nabavuga karo wiwe nawe why uyu jamani boss ndagipiga bro umwana tamuweza umwana ni gwawe si gwawe umwana agira base babiri banzu yindire umwana agira base babiri nikibaho nico kibazo naje kukubaza none urondera umwana uramuzi amugaburira wowe uramuzi umwana uramuzi wowe no muyewa gutaje namuvyaye nawe umwana uramuzi ico kibazo uri kurakimi ndamuzi kandi ndamugaburira buri munsi uragwaye neza wowe sawa iki gihugu nabwenge kiki sasa nyie nisi jabaelewa hauwezi kutuelewa na kama utuelewe napiga mtu mimi utamweza nyamtaje nyako sasa mamagaye gute kandi uzi kumushoboye tena sasa na sasa munatwumvisa nawe rero kibazo cawe kumvisa utuzana amamikro n'amakamera wena guhamagaye nk'umugenzi nipo kazini none nacendeka kubizana kandi nimvura ikiragwa hakubwishavu imvura ikanyagira kubera irofa iri hagaze ngaha unaenda wapi kuna tatizo tulimaliza kwanza umvirize siko uyu babyaranye nande kwanza erega wewe mwabyaranye nande umuzi ni miri nyene hamaka ubona wabyaranye none mira abana bangahe wabyaranye nande afite abana bangahe miri wabyaranye nande umvirize wanza umvirize siko miri afise umwana we wanje umwe we wanje umviriza sikia umwana nitabiacha ndabihebe bibi yote nabaye umuseko ubata jana amaze gushapura teja ntavyo kumfa cyabase tubihebe byote tubihebe tuva ngaha cyangwa kuheza nibya hana kumurondera umwana we peti waransifashije unajua je sasa mimi ndabamuco none wewe
Mira ari kumwe nawe muri no mwanya. Si umugore wanje ntubite. Terminanso. Yo terminanso. Ngoja nimpigie. Terminisi byaraheze. Mpigie simu kwanza. Abihereze mwenye suko no ndamuronde. Ndamuronde. Umugani kwanza utubaza no mupeti. Ndababaza ibiki? Tumubaza neza ibintu azavuga ko ari ibyo. Umwana wiwe avuga umwana kari gwa. Umva rero ndakubwira peti. Navuga umwana kari gwa. Bro wowe umwana uraza ahantu hari basi. Umwana azi. Yirofa we. Jewe sinzi umwana ahantu hari ndamusumira buri munsi asubuhi Jessica Magari. Ari. Yeye ari hose nitenda hazi nkasa. Sasa na mvua ipi inanyesha sasa. Tunafanyaje? Sikia. Mvura iraguye kandi ni mwampamagaye. Tunafanyaje? Rero peti yangu. Je kugira tworoshe. Acha tulitatueli tatizo fast. Reka tujoroshe sibyo. Wowe raba tufate kubera ki irofa naguhamagaye kugira tugende umumbariza neza ntumvugishe meshi sindiko ndavugana nawe ntidutukane nene mwagenda bahuze sindiko ndavugana nawe ntimwagenda bahuze je nashatse umumbariza neza ko ibintu avuga byo bari byico gusa banza urindire man ibintu avuga yavyemeye kari ivyo yavyemeye naduha umuco rero ingene ibintu nibi bitumesiko na rero peti yangu ngoja kwanza chama ngoja kiramene kahisabu ndakepesu utanunu wewe sasa tulia tumpe muda aseme vuka tibi kurega je muri ko muramena umuti hantu nyaruserega na mimi niko na kazi agira ningoga fisi zindi kazi fyotagura ibyo fyotagura ngaho afisi cyavugira analia oya sio kusema hivyo urakubita je muri ko muramena umutwe siko wewe vuga tugende ku ntuze tugende ku irengo nyamubiriza miri zarashitse Nubirite ndabize umwanya wo kumvira iyo turabyarana siko twarabyaranye umwana w'umukobwa kandi umwana arakuze twabyaranye 2017 ibi tupo 2020 mwana amaze imyaka 5 na anniversaire yizoba mu kwa gatanu tariki 14 anniversaire yi sasa sindiko ndumva neza aya majambo y'uno mutipe none wewe ushetse kuvuga yuko je ibyo ntimumwanya nanje mvuge none ntimwazenga ndabumvikanisha vuga ntimwazenga ndabumvikanisha kubera je kino biganiro nagiheba man turi biganiro jende mu none wewe mpaka inakuwa hivi uyu aza kwitirira umwana we byari byaje gute byari byagenze gute kugeza aho bifatiye ntuzeye aho bifatiye ntumbero bro rega juno mutipe ntawe nzi gusa manze mumvi ntaba ari umukino muri ko muranki hapana musiyo munanicheza game sawa tena guhamagaye usobanure neza uwo mwana urondera uwo ariwo umwana w'igwanje ndihira amashura yiga kubera nje ngo acufyotagura ubunwa ngushaka umwana uwushaka vuga umwana uwushaka bro uramaze kubyara wewe uragafyega nyokonyo urabyara kubyara ngaho warabyaye wewe wangu urazi kubyara urazi bro juranzi nore uranzi juranzi sindakunze ntunzi kandi ntumvugisha menshi yari gano jera tubiheraheze kwanza tubiheraheze ibintu twaje gutwana we warabyaye manzi urindire we warabyaye suko we warabyaye je narabyaye umuntu w'umugabo w'agasuguru yitwa nyimba ari fifi we mtoto anaitwa nani cyo mwana wanje umwana wanje yitwa Miri fifi nawe yitwa Irankundamiri Irankunda nde iryo irundusize ko niki bro umva peti yangu umva ndakubwiye je yitwa Miri fifi yitwa fifi subiramwe ko kantu uvuze ndakwereka subiramwe ko kantu uvuze ndakwereka rego uno mushenzi je nta kintu duhariye kuko umviriza je mushenzi subiramwe neza umbira ko jewe ndi mushenzi je mushenzi jewe tulia cyane subira ubwe cyo cyane tulia mwana none subira ubwe cyo cyane tulia chama utavunja simu ukumwambia ngo cyane mushenzi hano kumena amaso utavunja simu pete mvimbe umbira ngoja kwanza nimpigie reka na telefoni imbesire we tulia kwanza va jezi wangu ngo cyane mushenzi je umuntu wajewe reka na telefoni mimi na namba yake nje mbona cyane kamaro kandi reka na telefoni tulia sasa tulieni reka toli simu chama mari toli simu acha mchanda kumena chanda kwa kitu mimbwa mu gusoba duta utanunu kivunja
bro nyama mwamamagaye je Acha sasa. Chendo mshenzi. Irofa nani irofa? Wewe mwanaume mzimu unagombana ndakwereka. Unagombana. Siri ungeko jendo mshenzi. Unagombana. Ngoja kwanza nimpigie simu. Toli simu. Telefoni vyo telefoni naunde. Chendo mshenzi. Alipata kuongea. Katarina kuma. Ninda kusema inte muri mwebwe tumuti. Nta namba yiwe ufise wewe. Turiko bize n'ivyo. Tinone. Cyo kwanza nimpigie simu aya matatizo ni amalizi. Unamaliza matatizo? Kuna matatizo hapa? Hapana yasovu. Jana alikukiseka nkikukura amenya nk'abiri. Hapana yasovu. Punguza Punguza induru ntabo. Uronge urundi rugamba. Punguza induru ntabumba hapa reka no kuza reka ringahe. Emiri. Vipi? Wewe hivyo unajifanya bize sana. Uko wapi? Ingwahano ngahi wabona ba. Ngwani wabona ba. Fast, gira ningo kanda gukeneye iminota 5. Reka fate moto. Popo. Aho duhenda mukasanga mu telefone abandi ngo nyoreka nyoko nyoko. Acha tumusubiri. Sasa mazurindi. Wewe si ni mke wako mazurindi. Wacha kwiba. Yo, mnashamu nivunjie simu. Dala kunonga gatoke senda kwa Si mke wako. Mutipe n'umuntu uze. Acha tumusubiri acha Umonye wapyo. Ndiso. Sogeza. Pima ndakwereke. Ndagusekure. Tumulindi. Ndakura sindakumomore nawe. Ndabiheba. Mtoto atamukunyanga.